kugira tubasigurire donc ibimaze kurangurwa na Federation Burundaise de Cyclisme kuva umwaka utangura gushikaho tugeze ubuye. Twashaka rero tubabwire yuko mu kwezi kwa kane twarashoboye kuja mu mahiganwa yari yorganijwe na zone 5. Twarashoboye kuronka umudari w'ifeza ku bahungu, turaronka n'umudari w'umujumpu ku bakobwa. Mu kwezi kwa gatandatu twashoboye kuja mu yandi mahiganwa ya Union Cycliste Francophone. Igihugu cyacu cyarashoboye kuronka ikibanza cya kabiri muri classement y'ibihugu vyitavye iryo higanwa. Twagomba dushimire rero ntunze Comité National Olympique yo yadufashije kugira twitabe ivyo bikorwa uko ari bibiri, ico ca zone 5 nico oye ca francophonie. Hanyuma mu kwezi kwindwi twarashoboye kwitaba ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga bazunguruka ku kibuga ryabereye Abuja, Nigeria. Twarashoboye kuronka imidari ibiri y'umujumbu. Twagomba gushimira ministeri ya culture et sport koni yashoboye kuturonsa uburyo bwitaba iryo higanwa. Hama ubu turiko turavugana abakinyi bacu bariko barahiganwa mu higanwa ryitwa Tour du Congo riko rebera muri Republika Demokratike ya Congo. Mugabo twabamenyesha yuko iryo higanwa ryacabandanya ntirirahera, nico gituma tutashobora kuronka ivyo twobasigurira kubijanye n'iryo higanwa. Hama ikintu nyamukuru catumye tubatumako uno munsi ni ihiganwa twateguye ribera mu ntara ya Gitega. Iyo ntara nayo tukaba twayitoye kugira tukaba twayitoye mu ntumbero yo kugira dushimangire umugambi wa leta wo gutegura Gitega nka capital politique, nk'umugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi. Hama bikaba twabigize ahanini mu ntumbero yuko igihe cyo cyose iyo tworganije championnat national ihiganwa ryo mu Burundi twama tugerageza gushira mu ntara zitandukanye kugira bose bashikirwe, donc duce mu ntara zose. Hanyuma ibikorwa byo kuri uyu wa gatandatu Igitega bizotangura isaha 3 zo mu gatondo, bitanguranwe no kugenda ku makinga ku batumire bacu biteka baca aho tuza guhiganirwa kugira abanze bahabone, kuko aho tuzohiganirwa hazoba hafise ibirometero 10. Hama imikangara bamwe bitaba junior bakazohagira amaturu 8. Hama abo twita aba elite bajya bakuze bakazohagira inchuro 10. Bisigura yuko aho imikangara bazohagira ibirometero 80. Hama aba bakuze nabo bakagira ibirometero 100. Twibaza ko ico gikorwa tuzokora kuva saa 3:30 kizohera isaha 7 z'umuhingamo. Hama nashaka gutumira abantu bose b'Igitega ko boza kuraba ingene imikangara y'igihugu cy'u Burundi bisiganwa ku makinga. Ni ibirori biba biryoshe cyane, ni ibirori biba biryoshe kuraba. Twashaka rero kubatumira bazadutera iryo teka, baze tunezererwa hamwe kuri uyu wa gatandatu. Nashaka rero nshimire abantu benshi badufashije kugira iri higanwa turitegure. Nashaka gushimira cyane ubwa mbere ministeri ya culture na sport. Hama nkashimira intara n'uburongozi bwayo ya Gitega. Nashaka gushimira kandi cyane ministère de la sécurité publique bajeje umutekano. Hama nkashimira na barongoye ishirahamwe SCAD, Société de Construction Aménagement et Décor. Nkashimira n'abarongoye ishirahamwe All in One. Nkashimira n'abarongoye ishirahamwe ry'assurance gitwa IJIC. Hama nkashimira na Comité National Olympique, ntibagiye no gushimira
abamenyesha makuru iminsi yose bama batwitavye bashikiriza n'ibikorwa turiko turarangura muri Federation Burundaise de Cyclisme. Imbere yo gusezerana ngo ndabamenyeshe yuko dufise ibindi bikorwa turiko turakora turitegurira championnat les Jeux africains zizoberera muri Maroc mu mpera zo ku kwezi, hama tukongera tukaba turiko turitegurira na Coupe d'Afrique izobera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kw'icenda. Turafise n'irindi higanwa rizoba mu kwezi kw'icenda nyene rya BMX ry'amakinga mato hamwe iryo naryo rizobera mu Buyapani. Hama twagomba dusubire dutera kamo abantu bashaka kumenyekanisha ibintu vyabo canke bashaka ko kumenyekanisha ivyo bakora mu gihugu ko tubahamagaye icese kugira badufashe gutegura tour yo mu Burundi izoba mu kwezi kwa gatatu y'abafasoni yitwa Ladies Fest izoba mu kwezi kwa gatatu 2020. Murakoze.